inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigira inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigira inama bigira imana ibigira inama bigira imana. Boss, aka kantu kose kuzuye amadolari. Bari bambwiye kuzoza kabisa. Karibu sana. Karibu. Urazinda gutera inkuru boss. Ngaha ayi haize iminota 2 gusa. Tutangura kumva babaje mu batembera ngo zandagara, ngo ya mikeke. Boss, indagara ngaha zarira. Karibu sana. Okay. Kubera amasitressi tuba dufite hariya y'akazi ibyo tubonye ahantu hameze nk'uko turaryoherwa na cyane cyane ko yakoze uko kwishimiye. Yes. Karibu rero wisanzure. Hama yitwa Nera. Nje ngiye kumarana iminsi nawe nyine ndakwitaho. Murakoze. Reka nje kubereka chambre, ndakwereka na douche, ndaturarusha. It's okay. Mimi, karibu rero ngaha niho nsavye indaro. Shaho bameza kweli kandi burya wagira amahirwe akomeye je. Abantu ba boss bwe ntibakunda gutanga indaro. Shami, nubuntu kweli Imana yangiriye kandi tubanye neza kabisa. Shaje urazi ikintu canzanye ngaha. Nje kubwira ko yamasengesho tumaze iminsi dusenga Imana yayishuye. Ntumbwire ko waronse akandi kazi. Oya sha sakazi ariko navyo ntaco bitwaye. Urabona mugenzi wanje Nera ubu arahugirirwa amahirwe kuzokwakira mu diaspora. So rero muri iyi minsi nyine atakazi mfise yaciye ambwira ngo nzore ngenda nyene nzidafungura kuko nawe azoramutegura ivyo gufungura. Urumva ko azabafashije muri byinshi nyine muri iyi minsi ata job office. Ariko Imana y'Imana igutebejera gutegera. Yo, kumbe narafise umutima mwiza bigeze hiyo. Sha Imana ishimwe. Ahubwo ujya mu diaspora niyaza uzombwiye tujane kumuramutsa. Nta kibazo. Shaje iyo ubonye umuntu aguhaye ibyo kujya muri iki gisagara aba gukora ikintu kinini cyane. Ahubwo ndakwinginze ufashe tumusengera ugiye mu diaspora azoshika amahoro.
Bone ngene tumye bantsinda. Nemo nakinagiye mu kwezi tumye bantsinda. Kutamagenda gufasha ukina. Navyo nzi yuko ukunda game. Nakintu ndeka gukunda kugana. Okay. Uretse ndagutera inkuru. Gusa nyene ni brag nyene nubifata ubutariko. Bice bishikaje nawe tukabana. Yo kuzina biryohirwa. Ucabona kuri wa muntu bakoreye iciza umuhaye agaciro ikintu umuntu yawukoreye bigatuma n'ikindi kintu cacu cose yubona ko ashoboye gukora ku bwaki gukorera. Sha nakubesha kuzina yankora ibintu byiza cyane kandi byinshi pe. Iyo umuntu akuriye muri famiye ucumengo hari umugenzo abantu bavuga yuko umuntu yabaye muri famiye yiwabo n'umugabo umugore aca mwana ariko jewe vraiment kuzina yankora ibintu byinshi kandi byiza afashe nk'umuvandimwe gusa ariko kantu ntabwo cyubishiramo sinakubwiye ndiko nditerera inkuru tutabeshanye nuko je nawe tuberanye nawe turaberanye mwiza umuvuga mwiza kandi rero guhitamo umuntu muzabana ibihe byose biraryoshe kandi ni byiza cyane ariko nayo numva mengo twobana kubera dukundana urukundo rwa vrai atabintu byo kuvuga ngo ni famille sister wawe cyane umuvyara wawe cyane mwe nawe na papa wawe ngo yarafashije urukundo nibwo rutuma ibintu bibi kandi nizere yuko urukundo narufishe nawe arufise uzovyikorera je nivugira niterera inkuru bisanzwe. It's okay nta kibazo ahubwo hariho amagi ngira akarete nawe Naso ndabwo telefone yasikara kimenaje. Bigira inkuru n'ikiragira Imana. Where is diaspora? Diaspora iko wapi? Niwe yakuzanywe cyangwa waje kuraba jewe? Come on. Ushaka ndakuboneka ngahe? Maso ndashaka kubona diaspora sha. Ntabwo vuga buhoro ndakwingize na muvyura. Nakundi ndura za boss kuno ameti. Nakunda hano hatekanye. Kagabanya fareme. Kago sinzi ko ndabishobora. Ariko Renero. Hari ikintu utambwiye. Uriya muntu muri famille canke nyine ndashaka kumenya niki kuri wewe kugira ngo ushobore gusiga muhiri wawe ukaza hano mukamarana iminsi ukamwakira niki kuri wowe. Yaza ko ari muri famille ariko mama muzi ibintu byinshi cyane. What? Na makrofisi. N'umuhungu mwiza. Ico bitwa umuhungu mwiza uhereye hasi gushika ku mutwe. Ni mwiza. Ni bogari. Ashaba muri famille. Umva ukuntu ariko bamwumva. Gashaka. Ushatse kuvuga yuko ari inzobe nkawe ariyo mpamvu ari mwiza. Kuva ryari ngo ndahungu inzobe. Arirabura. Kwanza ndaba. Urambona ukuntu umushitsi impande yanje kubwirabure bwiwe. Ndafite kuzuzanya. Mugenzi wanje we. My sister. Umeze neza? Ariko nahora niyumvira mwana umuhungu wamuzanye gute mu buzima bwanje. Gute urumviye kunzanira umuntu mbona ko yambereye nkoko. Bikanjanga. Rero ikintu gihari nzomwizingirako. Kana kwiga inzoka yizingira ku kintu. Niko nzobigenza. Ico bacose nzokikora. Ntihakenerwa n'umuti nzowuronka. Nera. Kivyumviro vyawe bigeze kure. No kumuha imiti navyo birimo. Sasa. Ko? Oya. Urabizi ko ndi umugenzi wawe.
umugenzi wa kandi wa hafi ibintu by'imiti byose ndabigushigikiyemo urabizi ko ibintu byiza byose biva mu kiganza c'Imana ndakwinginze gusa akantu kamwe gusa ayo marangamutima yawe mbona umenga wasariye umutibe neza wamusariye babarira umfashe uyereke Imana uyasengere ubwire Imana ibyo bintu byose urabona nk'uko uri kuranganiriza nyene uri kurambwira uburyo wamusariye uburyo nyene umenga ariko umenga uri mu yindi si yawe ya wenyine no kuvuga ibyo byose byereka Imana iguhe nyene kwigarura umutima wiwe atanozeye ushizemo avuga gute nyine atankomezi zawe bishizemo kuko Imana ishoboye byose bavuga ngo kazina daho mbe ko wavyibagiye Imana itubwira ko ifasha uwifashije nivyo nari yakwifasha Imana izociva mu ijuru cingaburira uwo mugabo nigikunda nizo gushiramo ingufu hama Imana ihezagira ivyo nakoze sindakuburije gukora urabona ko nivyo wakoze birakomeye gusiga iwawe ukaza ngo uje kwitaho umutibe icyo kintu nicyoroshe ariko kandi ngira amakenga y'ikintu kimwe ntibizova bigutesha agaciro kurinde kubona waraje ngaha ukaza kumwakira kandi kiretse umukozi wenyine abonye muri babiri gusa hano ndamubwira kuba ndi ngaha sindahicaye nk'igipupe sindahari nk'igistati ndiko ndakora byinshi ibyo byose niko ndakora bizotuma nkunda nimba atanankunze none mpamvu nakubwiye nzokora ibishoboka byose ankunde my sister kintu wavyegereje umutima cyane kariro gake na frere kuko hamwe wosanga n'abatagukunda byokunaniza cyane rero niyo mpamvu nakugiriye inama yo gusenga ubyereke Imana ufite ikintu cyose ushyize imbere y'Imana hari ukuntu nyine n'uguco bagikomeye gute icorosha ugasanga umutima wiwe nubwo utagukunda ugasanga munyuma aragukunze bitewe n'uko wamufukamiye monana ivyo Imana birateba niyo mpamvu nzokora mu nzira zanje urazi inshuro nakinye kiri kadi kanko nombora hama nguce nza ngaho ngo mfitine nawe diaspora yaje nigeze gukorana nawe binakunze ahubwo azovira twabaye mabuje reka sinda kwinjirira nyero two kurya nirire nitahire keka ndakuzimanya habe ibyo bibazo bitagira ifuna rwo dusye kubibaza ahubwo ushika no sengere nanje ngo ndakazi kawanje okay yanza komeza ngusengere gishinami Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana waciye ruguru ndakubona gumuza ni kumamagara ngaha n'amahoro canke mwimutse ntiwambwira shawapi nitwimutse ahubwo nyine nabonye hameze neza mbona twaganirira ariko umbabarire gatoya je numva ashoboye kumenya ikintu kiraho iki wa muntu azova muri Amerika yaraje canke ntaraje sha sorry urabona nyine ibikwa byo kuri church bavyadutwaye nakomye nshaka kubikubwira ndavyibagira yarashitse yesterday evening I was there What? Only in one day winjiye mu nzu y'umu diaspora utanga kuvuga icongereza kushaka kufata nk'umuntu atigeze aca ku ntebe y'ishuri I studied bro okay it's just a joking so girami wabonye ari tough gang gira amakuru yiwe sha sinamubonye nasanze asinziriye ariko rero shaji ufashe dusengere nera mu majambo yambwiye haranteye ubwoba ngo ivyo vy'ubwoba navyo bice gute in fact narinzi ko abantu bo muri famille ariyo mpamvu yagiye baragumanya ariko nagiye kumva ngo ari hajya ku mpamvu yo gushaka kwigarurira umutima wiwe
none muri ivyo vyaguteye ubwoba nibiye? Icyanteye ubwoba nuko yambwiye ko azokora uko ashoboye kose kugira ngo yigarure umutima uriya mu diaspora ku neza vyase n'imiti jene. Rero je numvise akantu k'imiti naciye nigirira ubwoba. Imiti ndumva no gusenga kweri. Santima z'ujya mukobwa ntizize umukoresha amakosa. Yes, niyo mpamvu wenda kwemera igihe cyose nyine ndaguhanurira akantu mbwira nyene mimi dusenge nta yindi solution. Mu by'ukuri reka dusenge tumusengere kuko atanguye kwiyumvira ibintu byo kuja mu bapfumu mu kuja kurondera imiti urumva ko hari ikibazo. Niyo mpamvu rigana naguhamagara ngo ngire inama y'icyo gukora kuko niyo mu best friend nyene fisi hari kuri charge nukuri Imana igumugisha. Rero bavuga ngo umutwaro wa babiri urahwahuka, ufashe tumusengere. Vyose bishobokera uwizera nukuri tuzomusengera. Rero gahona n'isa 9 z'ijoro sivyo? Yes, no gusenga kandi igihe cyose umwana w'umuntu afukamise amavi bagahamagara Imana ijuru riruka gutabara. Ndabizi neza yuko nera Imana izogira ikintu mukoreye uriya mutima ugahinduka. We rero gahunda ni saa 9. Ndagiye none wose garo wicaye ngaha? Wapi, ariko nanjye nigira ko Moringa. Ça va. Meze neza. Twari duteranye ngaha n'abashitsi. Ego. Yitwa Mikhail, umugenzi wacu twarakoranye. Nawe yitwa Judas, umugenzi wiwe baranasengana. Oh, nice to meet you and most welcome. Thank you. Nera, uri ukisezera? Kiragote. Umuntu yashitse. Byasengesha wararikoze? Reka ndagutera inkuru. Yari yaratubwiye kuzoza. Tugira nk'inshuti ziwe dufata umwanya wo gusengera kugira ngo uzoshika amahoro. Turambwira ati rero ndege nawe yizera nimbi cyane. Igendera hejuru ariko nubwo igendera hejuru yayo hari Imana. Ariko ambavuye ivyo byose turambwira ati rero nashika amahoro tuzoga dufata umwanya wo gusenga dushima Imana ko yashitse amahoro. Warabikoze? Naravyibagiye. Gusa rero natwaye n'umwanya no kumanda mwakira. Sinakwitayeho. Yeah, it's okay. Ijambo ry'Imana riravuga ngo hagusezerana ntushitse ufungura ikintu na kimusezerana. So dufukame dushima Imana ko yashitse amahoro. Ibigiye inama bigira Imana Okay. Ndatsajye dusengere. Data wa twese uri mu ijuru turagushimira mwami twashikanye isezerano badusezeranye Yesu Kristo waramushikanye amahoro ugiye gucubahiro turagushimira twatugirira neza aya mahoro tukaba turi kumwe bigira Imana ibigiye inama bigira Imana Nera cyangwa ni bogari abereye ijisho nawe wabibonye ibaze rero yubajewe wakoze iki ubwibyo ngo mutahane nuko rushoka byose nanje nzokora ikintu cyose cyo byonsaba cyose nawe uzoba gutanga ipepo nobikora niyo mpamvu naho bizosakurunga nzomurongera ariko ndagutaha Nera warakomeje sinari nzi ni brage vrema kumurungira brage ko muhungu mwiza nk'oyo Benera bibaza ko imiti isumba ubushobozi amasengesho je mbona wasenga Nera
sindi ko ndeba nko kutiyemera eriko uri umukobwa mwiza kandi ujya muhungu uramufise ari mu biganza byawe ni gute ko ushaka kwiyumvira kwigura cya mu nzira z'ibinga umurongire ngo umushiremo imiti no jendi wewe no mufukamira ngahamagara Imana rega umutima w'Imana nawe ufise ishaka kumuguha burundu fukama Imana bige barambije abandi batashe hamwe no kushinga kuramvya rero ngo ndasenga ngo ngendire mu Imana izonyishuri usanga ndamburiye mu muhungu nkuko agiye muri ivyo bintu vy'amashansi yiwe araza kunyoka hama ngo nicaye ndamvye fukama nihava nahira gusenga yamara uwo mugabo wifuza Imana ishobora kumuguha utarenze guca muri izo nzira mbi goreje narambiwe ndiko ncisha mu nzira zanje je ndabona inzira nziza yo gusenga reka vy'Imana birateba ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama bigira Imana Mira, namahoro. namahoro usibye gusa ko ndabakunda kandi banumva ashaka kubikwereka mba nifuza kumenya umukobwa ukunda ukuntu aba ameze n'ukuntu aba yitwara ubwe nanje aba ariko nitwara ndabe ko nasinze umutima wawe shema ndabakunda Mira, ndagufata nka sister. ariko ji hari akantu kambakiye Akakintu. reka ndakakubwira usanga hari ikintu ufashije urana mugenzi wanje Ronera Yego ndamubona. sha uziko yambariye ngo David dusangirize ku mugoroba gusa sinzi impamvu numva ubwoba kandi muranje nkuko bisanzwe Mimi. We ntumva ko iyo ari opportunity turonse yo genda gusangira n'umugenzi wo mu diaspora. Iyo feviro nkabake ngaha. erega nanje sinzi impamvu nyene numva ubwoba muri je kuko n'ubundi mporanjayo duha dusangira ariko impamvu nagize amakenga igihe cyose je muri je numvise ubwoba haba hari akantu katagenda neza rero kubw'ibyo ndakwinginze ufashe gusenga basi usengere mpava ngenda ku mugoroba undambike k'ibiganza nyene mpave ngenda Ubwoba. Reka tubwatake.
tugatakisha iki? Amasengesho ntituri abakristo. Data mu izina rya Yesu Kristo. Yves, kwanza reka maenda kora umutsi bite. Nizeye kumeze neza. Nanje ndashima to. Hama nawe nshaka kubwira. Nukuri kwimana izina ry'Imana ndarusha kandi ndarusha cyane. Je nivyo kwihoma ku muhungu nkuko navyo namenyereye. Umuhungu nacu namukorera wogira ni robo wogira namenyereye kubona abantu bakunda abandi mba nacu nakora. Nico nazi ngira nacitse ndagikora ubwira ndabikora umunda. Ariko wapi navyabona kandi ndiko ndaroha. Nukuri kwimana jewe aho ngeze gukora nakoze narusha. Sinzi ico nabasigaje gukora ikindi atari gucika intege. Nukuri ndarushe ubyumve ndarushe ndananiwe kuba niko ndihomera ku muntu ni n'ijyambere bimbaye ko nshobora kubona ko nshobora kutazikwata ku muntu uyu muntu wape ya jewe nukuri nagenda kubwira ndakumenyeshe ko binaniye. Bigirimana Shema Nera mumaze kuba umuryango wanje kandi abashimira cyane ku rukundo munyereka. Imana umwishire bamugisha nkamwe Imana ingiriye uboneka ntiza amaso abona kure nkabona nk'ikibi kije kibagana sinocemerera ko kibashikira. Nogerageza uburyo bwose muri tekinike zanje nkagenda ngahura naco tugahangana mpaka ndakinesheje. Hari agasiteri nashaka kubatera ariko katukirekera. Sorry. Ariko tubanze dusenge. Data mu izina rya Yesu hezagira kino kinyobwa mu izina rya Yesu kuko cyavuye mu isi yanjye.
bitunga umubiri nawe utunga umutima mu izina rya Yesu amen. Cheers. Sorry gato ndaje. Kaza kuvyiterekamo wewe ubu ni ukurambere ikigeragezo bose naho byicanzanye ngaha ukuza kuvyivanga mu mwande. Rero nkubwira akantu aho umuco washitse umwijima nta kibanza ukihafise n'uyundi munsi ntuzokongere gukora no kosa kubera ko ndinda gushira habona nta soni. Umwijima uri umuco urigiye mva ndakubwire nta kintu na kimwe wakora kugira nsubize hasi wishe uno munsi ivyo navyo bizokwica. Okay. Shobora kuba ejo ntazoba ndahari ariko ya Mana ibonera hose icyarimwe yo izoba ihari bisigura ngo nimba uyu munsi Imana yankoresheje nka marayika ifise abamarayika benshi izotuma ntudusubire. Marayika we marayika umvanira reka kuyayata wa mukobwa we wowe wibaze ko kuronka umugabo wo muri Amerika vyorosha. Umvirizawe tanga keya mubwira amajambo meza satira wa mukobwa we reka kubuyayata. Nera menya yuko ayara amahigwe aza rimwe gusa mu buzima kuri ivyo rero uyafyinishije nizere ko ngaho unyuzo butaye ubuzima bwawe bwose. Ndagusabe rero murondere muvugishe muncamake mera nk'umukobwa ashaka umugabo nizere ngaho turumvikanye.
karibu rero wisanzure hama yitwa Nero ninje ngiye kumarana iminsi nawe nyine ndakwitaho. murakoze. Reka nje kubereka chambre ndakwereke na douche ndaturarusha. It's okay. Banifuza kumenya umukobwa ukuntu aba ameze n'ukuntu aba yitwara ubwe nanje aba ariko nitwara ndabe ko nasinze umutima wawe Shema ndagukunda. Nira, ndagufata nka sister. Bof, Oui. yitwaze naka ndazi nikamenyerewe hari iwacu. Wow, thank you my love. Okay. Hama ndibaza nta bintu musigaje gusuma mwakwica. Yego. Okay. Turashaka tubandanya kugira ngo turabana twicara dushobora kuganira n'iby'urugendo. So. Hama Shema twayaze byinshi ku byerekeranye n'urugendo ariko hambavu y'ibyo urazi ko waciye ubwenge abavyeyi bacu baramaze gushengera ariko nibaza ko je nka mukuru wawe atacu ntagukore Ku by'ukuri brother, nta n'ibyo gushimira kandi umutima wanje umatiza kwitwa papa. Igihe cyose amatwi yanje yamanyotoye kumva amajambo ava mu kanwa kawe. Okay. Muri byinshi ndagukundira nuko ufise impwemu yo kumvira
rero kubw'ivyo ndumva ko umuco no kongera kuvyo maze gukubwira ndipfuza yuko urugendo rwawe goba double mission. First mission is business and the second is family. Urabona umaze gukura urabudi umukazana. Wow, come on pe. Cyumviro kiza cyane. My in love. Dutera iteka nk'umuryango. Don't worry about it. Nk'ukuri mukuru wanje mengiye cyane cyo kuvuga ibikwiye. Narico cyumvira nari nakigize ariko Imana ishimwe kari utanguye kubiserura. Means don't worry, nzobyitaho. What? Kumba wari ufise umusheri? No, not yet. Ariko nkuko nakuze mu ndesha ijambo ry'Imana ndafise ukwizera muri jewe yuko ninashikayo Imana izonshira inzira. Then as a family pray for me. Yeah, ndakwizeye bro. Ariko nakugenda ukajana. Ujya guhitamo umuntu muzobana ubuzima bwanyu bwose. Ibintu bidasanzwe. Amahirwe atangwa n'Imana gusa. Kubw'ivyo uze wirinde ntuzotwagwe n'ibishobisho. Uhendwe n'ivyo amaso yawe kwereka. Udahanuje umutima wawe. Yamara uzuhitiyemo ingeso nziza. Kubaha Imana bifatanije no gusenga. Ndagusubiriyemo brother. Uzohitimo umwigeme afise ingeso nziza kandi yubaha Imana. Ntakarero keza uragafise. Wow, I'm proud of you my big brother. Ntako bisa kugira mukuru umuntu ameze nkawe. Then I will try it. It's okay. Genau. Ari mwiza umuvuga mwiza. Kandi rero guhitamo umuntu muzabana ibihe byose biraryoshe. Mira, amahoro. Amahoro. Usibye gusa ko ndakunda. Mira, ni kenshi ntigeze ndakubera umwana mwiza. Wanyeretse urukundo nigira sindabibazwa. Ariko nivyo koko inkoni yirigiye. Iki nico gihe ngo imbuto babivye muri jewe wironkera umusaruro. Ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira Imana gisha inama Imana niyo nama yanje. Ibigiye inama bigira Imana ibigiye inama. Agashwe njoro ukazana. Nakiwanje. Ndagusavye kandi. Nimba njoro ukazaniye kandi ndakwinginze. Ndumva ico kintu cyambere ciza nawambanye mu buzima bwanjye. Ndakwinginze. Ibi bintu usanze ndiko ndakora nari sinifuza kubikora.
ahubwo duko nari ndagukeneye mu buzima bwanje ariko nari nakubuze izi nzoga ndiko ndazinywa ndako no kwibagira basi numve ko mu mwanya wowe uri mu mutwe wanje kuramvuruga ko no ushiramo inzoga basi nkaruhuka ndaburi mande yanje sinari kubikora nabaho nkunzi ko ndabishaka nongeye ko ndi mu ruhande rwawe. Calm down. Shema, please now. It's okay. Mira. It's okay. Good night. Shema, nubinkorere. Numu mugongo, please ndagusabye. Shema, ntukende. Nimba basungunda n'akantu gato ntukende. Shema. Gishinami mana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana. Sara mbwira icyo wampamagariye. Jibe ndakwamagara. Ese wambwiye ngo ninze hano ngo urankeneye cyane kandi nihute. Nije naguhamagara. Nakoresheje telefone yiwe kandi nca ndafite message. Ntabwo yari kubibona. Mimi ni sawa. Ndashimira. Hari ntako ndatahura. Ni mwebwe cyane. Amasuranye ko ntamenyereye. Come on. Mwabaye iki? Nyambare ho gishika. Ntumbwire ko atakubwiye ngende tubanye. Uko mwamubanye kose vrai. Ntazibana zidakomanya amahembe. Ariko igikuru no mwumvikana. Ko mukira mukabiheza hako vraiment ni muberewe mumeze uko. Umugenzi wawe? Yes. Urazi yuko nera rumwicaranye. Waruzi neza yuko nera atunze imbugita y'ubwicanyi. Waruzi yuko nera anywa inzoga. No. Nera no mwicanyi kandi anywa inzoga. Uramubeshye vraiment. It's okay. Ivyo ariko aravuga n'ibyo. Ariko nanje sinabikoze ngo niko nari ndabigambiriye. Nuko nagerageje kumukunda nigeze abibona. Naramukunze naramwitayeho nigeze biha agaciro. Ndahatiriza biranga. Urukundo rungira impunyu. Ruranamvanga mu mutwe. Numva stress mbanye nyinshi. Mpitamo gufatira inzu nzira kugira basi numve ko stress izongabanukaho. Ariko ubundi nanje ndigaya kandi cyane. Nera. Stress z'urukundo zigutume kwiyahuza inzoga no kugerageza kwica. Shema ndakwingiza umubabarire. No, it's okay. It's okay. It's okay. Ivyo sivyo vyatumye ndaguhamagara. Ivyo vy'imbabazi cyane kuzireka. Ariko hari ikintu nashaka kukubaza. Nta kibazo mbaza. Mimi. Wankundira ukambera umukunzi. Shema. Iryo jambo rivuze waryumviriyeko. Mbega urazi ko uyu ari umugenzi wanje? Mimi. Please. Shema, ndakwinginze wicara ku ntebe. Mimi. Icara ku ntebe, turavugana wicara ku ntebe. Wait.
I don't care about your relationship. Please. Sigaye igihe gitoya mu bintu byazanye ngaha mu Burundi. Nza kuza mu Burundi. Twasezeranye na famille konje for double mission. Family and the business. Ndifuza umugore. Ibyanje nujya ntubyiteho. Ndagusaba. Sishobora kuvino nasize umukunzi. Meme twanditswe. Umwanya n'umwanya ashobora kunsanga muri Amerika. Relation ukuntu witwara ihwanye n'umugore wanje. Please. Be my wife. Shema, uravuze ngo wemukire mugenzi wanje. Uwo si we. Ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama. Alo? Makuzini, urabizi sinaguhisha. Nukuri kw'Imana jewe umuhungu yananiye. Nakunagira. Sa? Aho wumva ukomeye? Umviriza resha wa mukobwa ndakubwire. Aho uba wasama. Wasame ku bindi ntiwasame ku buzima bwiwe wenyene. Waruzi ko byoroshe, waruzi yuko ari umwana ugenda gutora gusa ugacumuronka aho nyene. Umviriza, narakubwiye nubundi asuye kandi ndakubwira kuza muri Amerika si ibintu byoroshe, ni ibintu rwanirira, ni ibintu rondera. Umviriza, ayo niyo mahigwe yawe yanyuma ufise yo kuzana ngaha muri Amerika. Kandi ikindi naco wama wansabye ko ndakuzana ino, nanje nakurungikiye uwo muhungu. Uwo muhungu niyo passport yawe ufise, niyo visa yawe ufise yo kuza ngaha. Ukabona umutakaje jewe ntuzondondere. Kandi ikindi naco wibuke yuko ngaha muri Amerika ubushitse nko mwijuru. Ubushitse ahantu hose byose bikunda. Emera uhangayike, emera uteseke, emera uce ku biti no ku mabuye kugira uronke uwo muhungu kugira uzino. Basi nimba byanse emera basa gutera inda. Gira uburyo bwose bushobotse agutera inda, hanyuma ndabizi ko byose tuzovyikorera. Oya, je nukuri sinakubesha. Ibintu byo mwandi ko ndi homa ko umuntu atangene wapi. Ndabona si ivyanje. Nera, reka imifyinato. Ubisha kumubira abirakuya. Reka ndabikubwire neza. Ataka. Okay, basi. Reka ndabikore. Nera, umeze neza? Nkuko bibona. Okay. Wamumagarira Shema? Niyo ushaka. Ubusigaye witoroka vyuva marimara ukazana ngaho uje kurondera Shema. Shanera, nta majambo menshi aho duterana wewe. Gusa wamumagarira ukamubwira yuko nashitse. Niwe yampamagaye.
niba yaguhamagaye ushaka guterana amajambo nanje ubu sigaye uvuye uva yaguhamagaye sibyo ukaca uca kuri jewe ndamuguhamagarire ndamuzane ndabahuze. Okay, ngeje kumuhamagara. Umukobwa nakubwiye amaze iminsi agendana na Shema yaje kuraba Shema ari ngaha kandi Shema sihari ngiye cyo gukora. Umviriza nera gahisomo ku buryo katazongera kandi kugaruka mu buzima bwawe. Nerambabarira ndakwinginze. Ndakubabarira. Hari imbabazi kurangirira. Niba sinakoze iki? Acutse. Ushaka kumenya icyo wakoze? Uba ndakubwiye ndanakwihanije n'uyundi munsi. Sinze kongera kubona mu nzira za Shema. Ufute Shema mu mutwe wawe. Ndakwiyamye, ndongera kwiyama inyuma ya Shema. Turumvikana? Sinduko ndabwiye. Babarira nera. Ndakwinginze. Kandi zana telefone turazo muyaga na Shema. Stop. N'uyundi munsi uzongera kumenyera. Sa? Mimi nunzinge amaboko inyuma ndikubona. Kuba ntakunze Shema si uko atari umuhungu w'ibikundiro, ahubwo nahaye agaciro ubwenzi bwanje nawe wateguye byinshi byo kumugirira nabi ndakwirekera. Nimba hageze aho nanje ushobora kungirira nabi reka ndaguha ibigukwiye. Minsi ngira ndamukunda nakari ntera kwinyamaso nkawe. Iyo ni impamvu yatumye kublock kandi ntanagarutse n'iwanyu kubera ko burya ndetse nkunda umuntu mwiza amahoro mu buzima, ko nkunda amahoro mba nifuza no kuyaho y'undi, so impamvu namaze iki gihe cyose ntazi iwanyu. Wazi kugenda kongera narusha ujyana kugira ngo menye ngaha nanze kubaza 𝙁𝙪 ahubwo barakuze kumuzana. Mimi sorry vraiment, sinenzi yuko nera umuntu mubigeze hiye, ariko kandi wibuke ko ari bamuvugira cyane ngo ntiyakora ikibi na kimwe, nanumva yarayatse kukwica. None Mimi uremeye ngo mubuze ndabo twamaze kubona imico ya Mimi, please. Ndabona ko icyo gihe cyo kunyishura abasibazo nabona nakubajije.
uravuga bya byo gushaka nkubera umugore? Yes. Shema, ku by'ukuri sinasaba kubera umukunzi, kuko nayo minsi nakubonye nawe nyuma ngo uri umuhungu afite imico myiza, nubwo umwana w'umuntu ari munini, ahubwo nase kuba impamvu utuma umugenzi wanje ababara cyakanyike kayo bitari ibyo. Okay. Base ko haza umugenzi wawe ureka kunyemera ko dukundana, ariko muri umwanya niwe yarayatswe kukwica. Umugenzi wawe yatumye ureka gukunda umuntu, arayatswe kukwica. Iki nico gihe nsigaranye iminsi mikeya cyane, akazi karandondera, ariko kandi misiyo zanje ntizirahera. Please, ndagusabye. Okay, basi nyemerera ngusabe iminsi 2 yo kubyumvira ko no kubisengera. Inyuma ya minsi 2 nzo guhamagara ndakubwire inyishu umutima wanjye uzawampaye. No. Mimi, tunazinanye. Niba utonywa amazi udasenze, ukaba utofungura udasenze, ndisiro ntabwo wagira ikibazo ayo misi utaragisengera. Nk'umuye office n'ubu senze ukizana inyishu nyine. Ntabwo senze ikintu yindiriye. Cyamuzi ko natera inkuru. Imana ivugira ikishakiye. Ibyo kuri nafashe umwanya wo gusenga, kuko sinari ko ndatahura impamvu nirareka aramfata muri buriya buryo, kuko je naragerageje uburyo bwose ndamwereka ko mbiye dufa nishimiye ubucuti bwawe nawe, ariko ntigeze abibona. So ndacategereje inyishu, niyo mpamvu ndakubwiye ngo ngere mu minsi 2. Ndabizi neza yuko hari inyishu nzoba namaze kuronka. Please, nyumva, inyishu niza ari ego nzoyakira, niza ari no nayo nzoyakira. Ariko uhumure, 50% ni ego. Uvuze? Nari nkubwiye ngo utekane umutima waje mu kibanza cawe. 50% ni ego. Katurindira izindi 50% kugira ngo zikwire 100%. Babe, thank you so much. Reka banze shimi zo 50%, hanyuma tindire nizeye izo zindi zisigaye. Ikintu cyose Imana irimo cyose kigenda neza, reka tubishyire mu biganza by'Imana. Ubu ashobora kunyakira ndahunzanira amazi yo kunywa. So akanya canke ashushe? Oya, tutamashushe. Okay. Nera, ubahiye. What? Nera, ugomba iki? Nera, ndagusabye mbabarire. Utuma ugenda ajya mu cyumba utora amahera yose yo bari. Ibintu byose no afise no kuri abantu mbabarire. Umuntu uvuga amajambo menshi kazi cawe. Mbabarire ndagusabye. Iyo ni byiza guha amahoro. Ndazi
urazi urupfu rwanje niko kubabaza kenshi ugiye mu gikoni ugasanga amasafuriya agaragara ukwibuka ko ari umuntu ahora gutekera ubonye ndazi niwo babara niki nagukoreye niki nakoze ku bwawe natete ingufu zanje bishoboka byose ndabibaza ko nakwigarurira umutima wawe biraba nibigeze umuntu ahubwo nihazira ku muntu atambona navuma mva ngumva ko napfuye ndi kiguzi kuri we basi amaraso yanje akazokoma gukurikirana akwibutse ko hari umuntu yagukunda bigira inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigira inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigira inama bigira imana ibigira inama bigira imana be Yes. Bibiliya yatubwiye yuko hari ibuye ryagayiwe ariko ariryo ryakomeje imfuruka. Nibutse histoire y'urukundo rwanje nawe nibuka ibintu byinshi. Bwa mbere nkikubona ntabwo nari nzi ko nzo gukunda ariko nsigenda gukunda cyane, so ibyo tubireke. Nawe ceri ngeranije n'ibuye rero. Oya njye sindakubwanya. Ndavuga ibuye ryo muri Bibiliya. Okay. So reka ndarigume izaba ari imbere ikibuza cy'urukundo rwacu. It's okay. So be. Umunsi wasenze? Yego. Ko mugoroba ni wasenze uzo kwibuka kunsengera. Sigaye mbesha cyane. Ceri wabeshike. Be. Ufite mu gitondo mbyutse nimvuye ko twabona ndabibura. Ndavuga ni nagutumiye mu kabari nakora ibintu by'akabari. Ndiyumvira uze ngaha nsanga n'ubundi naraza kuba ikibazo. Naciye niyumvira ukuntu ndamutuma acagenda ahantu bitari bikenewe umva nabikoreshejwe n'urukundo ariko nangorana. Nzi ngo n'ibindi nyine bikomeye ukuntu wari ubimbwiye nanengwe kwiyumvira ko wambeshe ko nkunda. Be ntabwo nakubesha urukundo ahubwo nama mbabaye iminsi yose kubera twamenye duteze. Be wari ntabwo kumva ingene iyo turi kumwe uburyo mba meze mwana yonyine ntibizi. Sheri burya ikintu cyose gifite umwanya wacu kandi igihe c'Imana cama ari cyiza ku mwana w'umuntu. Rero ikintu cyo cari igihe nta mpamvu yo kwicuza. Yes. Be nagiye sinzi yuko nzosubira kumenya ubuzima bwari kuko hariya tuba turi stressed sana n'akazi ariko Imana ishimwe ndazi neza yuko bizagenda neza. Mbega bwibutse kubwira Judas yuko tumukeneye. Sheri namwandikiye message. What? Be ndashaka ko tugana ku kintu cya etat civil. Buri kuri bitevye kandi siganye iminsi mikeya. Abanyanukiye kunsiga. Rega iminsi yanjanye cyane bisoroshe nyine n'igikombe cy'umurazi kikwiye kunywera ariko nyine ngomba gushakira neza ko Imana izoca ibikora vuba vuba imeviza ngusange ni bless. Sheri ndagogo sinera. Oya ni wa muzamu. Nera yaramamuye azari amakofi yankubise nyine yatumye numva umenga ndamutinya.
bose musore n'ibiki urumwene mvu kakabia nakubise inama izo zitatu akandi nakabizi nzokana kunwaye ariko rero mbe ndibutse hari umunegera ari ngaha hanze sinzi yuko ndamubwira kingiye it's okay ngene umbwire inje ntangorane okay merci nimwe mufise urugero irungu kandi pe usanga aho muheje kumugurira inzoga oya tubanye neza reka turi hariya twe tuba twuzuye mu mutwe turasa ahantu hameze nk'uko turaryoherwa cane cyane yego duhaguruke twakire uwo mushitsi gishinama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana shere gushitsi yashize gishinama imana niyo nama yanje amahoro neza cyane cyane Yesu ashimwe ayimbaza bigira imana ndahabona muraryoshe musa neza turashima kweli okay yego murakoze cyane be umubonye umugenzi so rero ikintu nyamukuru twari tuguhamagariye nibaza yuko usanzwe turimo turakiyaga na sheri anakabe umugenzi yanyeretse bivanyeho n'iminsi nayo nsigaje turimo turategura leta sivile kandi twifuza yuko ibi bintu byo mu ibanga ndagufata nka frere ariko kandi uri bon frere kuko nakwezwe n'uyu rero iminsi isigaje ni mikeya mfasha gutegura leta sivile ariko hanini nifuza ko riba ibanga ryanje nawe na sheri sibyo sheri oya sheri n'abandi bake tuzoshaka nyine ko babimenya bakaza kudushigikira ndumva ni sawa kandi ndumva ko mwabiganiye ko cyane muri abantu bato kandi ikintu mufashe ni ingingo ikomeye cyane ariko ndafise ububazo bumwe nshaka kubabaza eske mushaka yuko iyo etat civil zo baro kantième ikigira kabiri warafise pare cyangwa nawe warafise marene navyumvise ngene mwabivuze yuko mushaka yuko hazoba abantu bakeyi bon iyo ni good idea ariko rero murumva ko hari point zigikenewe sinzi ko muzifise bon etat civile nibaza ko twayorosha kuko nabwo turimo turayitegura kugira ngo twemeze abantu ahubwo tugomba ko twemeze imitima yacu yes of course rero ku kintu kijyanye na pare nje ku giti cy'iwanje ntabwo noja kure nta bantu benshi tuzinanye hino ahubwo nca ntorabo cumbira pare it's okay yeah it's okay Kiri. Wait, ridese nuzikara umusore nta kibazo oya ibyo nta kibazo ngaha etat civil bayoroshe cyane ibyo ntibarinda kubiraba yes of course na cyane cyane ko nifuza gukompleta dossier kugira ngo mu minsi mikenya uzoca usanga hari sinumva yuko nshobora kubona umufisishe wanje hafi ahubwo be urafise marene hano ubu nyine nta mahane ndiko ndabona ariko reka ndare ndamwiyumvira nizeye ko uzoca nyine n'amatsubwira Joyce uzombera amahane yeah it's okay bon wamwiyumvire nivyankaje ndasanzwe ndufasha cyo mufashe mimi nta kintu kimwe ntamufasha okay tugendera ndakuzimana sawa merci ibigiye inama bigira imana gishinama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gishinama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana
ibigiye inama bigira imana. Shema from Burundi. Hello, Shema. Yes, I am good. Warungitse ifoto. Okay. Reka Wow, what amazing thing. Shiri, mfasha gushima Imana. Shema yagize 𝙁𝙤𝙑𝙄𝙀. Sivire? Reba. Ya. Birandyoheye cyane. Biranezeye. Reka tubandane. Ziba wa karufawe kugeza umwanya ahita sivire yamaze kuba umviriza uzogwa hiyo muri Amerika hasezere. Je n'ibiki. Shiri. N'ibiki. Kushavuye. Byumvikana. Impossible. So kandi tuvugana. None shere ivyo bintu twoje kuvuganira hanze tutovuganira ngaha n'ibiki? Okay. Shiri, ko witavye telefone ushavuye. Muri ko muravuga ibintu bijanye na etat civile. Ngo ahere hiyo ibiki n'ibiki. Ivyo ushatse kuvuga iki? Urabizi ko twasezeranye yuko aya mahanga tubayemo kizira yuko tubana nabi dushwana. Kubw'ibyo rero mbwiza ukuri, mbwira umuntu yaguhamagaye akubwira ibintu bijanye na etat civile kandi twa tweje kubiraba ubunyene. Ndamumenye uwariwe nico ashaka kugira. Bisobanura yuko umuntu wese telefone nzoza ndakubwira ubu telefone wariho. Urumva tanguye kunyikeka. Tanguye kumbona nabi. None niba utaje telefone numva kandi mushavuye ibiki n'ibiki ngo ahere hiyo ngo yo Amerika nazoyibona ni umuntu nyabaki. Reka basi ntibishike kure. Hari ibyo naguhishije. Sheri, ndibaza nta muntu yanka iterambere ry'umuryango. Urabizi ko mfise umukozi twasize ari iwacu. Naragerageje uburyo bwose bubaho kugira nsange ino byarangize. Mu gihe rero dufashe decision yuko Shema asubira muhira, job ganje narinzi yuko ariko kajyo keza ndonse ko kuzina wanje bansangena. Ariko ibyo byose karagatego. Ntangajwe no kubona Shema akora etat civile n'undi mukobwa atari nera. Sheri, ndakwinginze umbabarire. Katutaye turabandanya muhero.
inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo nama yanje ibigiye inama bigira imana gisha inama imana niyo